bakunzi ba CANAAN TV nsubiye kubaramutsa nti amahoro ya Kristo abane namwe. Rero nagira ngo dufatanye dusengere mu ijambo riri muri Zaburi igice ca 71 turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa gatandatu. Reka turisome imbere yuko turisengeramo. Uhoraho ni wewe mpungirako, sinze nigere maramazwa. Unkize kubwo kugororoka kwawe, undokore, untege ugutwi, unkize, umbere igitandara cyo kubamwo, aho nzoshobora kwama mpungira. Wangereye kunkiza, kuko wewe gitandara canje n'igihome kinkingira. Mana yanje, ngobotora mu kuboko k'umunyakibi, ngobotora mu kuboko k'umugabitanyi w'inkazi, kuko ari wewe vyizigiro vyanje. Mwami uhoraho, ni wewe nizera uhereye mu buto bwanje. Ni wewe wamye unyishigikiriye uhereye mu ivuka ryanje. Ni wewe wankuye mu nda ya mama. Ishimwe ryanje rizokwama kuri wewe. Amen. Urumva iri jambo ko ritubwiye ko dukwiye kwama twunamuriye amaso ku Mana, dukwiye kwama dutabaza Imana mu ntambara zose turimo, kuko abantu b'Imana nta ntambara wo kwishoboza utari kumwe n'Umwami. Haleluya. Uyu nawe ari disponible kuri wewe nanje. Uyu yiteguye kukugirira neza, yiteguye kungirira neza. Nguhoraho ni wewe mpungirako, sinze nigere maramazwa. Urumva ariko aramusaba ati ndakwinginze Mana, ni wewe mpungirako, ni wewe mutabazi wanje, ni wewe gihome cyane, ni wewe mpungiyeko. Urumva arasenga Imana ariko arayinginga yibwira ko ayizeye atahandi hari ubuhungira atari kuri. Ngunkize kubwo kugoroka kwawe, undokore umutego, unkize kubwo kugoroka kwawe, undokore, untege ugutwi, unkize. Ariko aratakambira Imana ngo Imana imwumve, yumve isengesho ryiwe, yumve gutakamba kwe, yumve kwinginga kwiwe. Nawe muntu w'Imana utakambira Imana uyibwire, irakumva nanje iranyumva. Ngumbere igitandara cyo kubamo, aho nzoshobora kwama mpungira. Wangereye kunkiza, kuko ari wewe gitandara canje n'igihome kinkingira. Ati unyubakira igihome, unyubakira uburinzi bwa bundi buzomparaka iminsi yose. Cya gihome nzokwama nihishamwo uko bukeye n'uko bwije. Urumva nawe wisengere, wisabire uburinzi, wisabire protection. Haleluya. Uburenganzira urabufise, nanye ndabufise, kukubwira Imana ngo twubakire uruhome, imyampi y'umwasi ntidushikire. Ubwo burenganzira urabufise, nanje ndabufise. Ngo Mana yanjye, ngo botora mu kuboko k'umunyakibi, ngo botora mu kuboko k'umugabitanyi w'inkazi. Urumva naho buri mu vyago, naho Satani yo barakwigaruriye, ukuboko kw'Imana kurashobora kugukurayo. Haleluya. Ukuboko kw'Imana ntaho kutokura umuntu bano b'Imana. Rero wewe senga uyibwira ngo Mana nkura muri ibi ndimwo. Uko umwasa ashobora kuba yarakuboheye mu busambanyi, bwira Imana ngo Mana nkura muri ubu busambanyi. Umwasa ashobora kuba yarakuboheye mu kaboregwe, yibwira uti nkura muri aka kaboregwe. Niwe ushobora kuba uri umunyeshari, uyibwire ngo Mana nkura muri iri shari, nkura muri uku kuboko k'umwasi yambohesheje ishari, ntanezererwa umugisha w'abandi. Ni waba uri umubeshi, yibwire irabishoboye. Icyakunaniye cyose, icyakugoye cyose, Imana yiteguye kugutabara. Haleluya. Haleluya. Imana igize yiteguye kugutabara. We gusa yibarire. Eka hari abantu baba mu bintu bakabigira ibyabo. Oyaye nta kibi gikwiye kubicawe. Ikibi gisubire ku mwasi. Ibyiza Imana itegurira abana bayo, abari wowe uba umugabane wawe. Haleluya.
ngo kuko ari wewe byizigiro byanje mwami uhoraho, ni wewe nizera uhereye mu buto bwanje. Urumva aravuga ati ni wewe wenyine wonka izibi, ni wewe wontabara, ni wewe nizigiye, ni wewe kuva mu buto bwanje namye mbona ukugira neza kwawe. Haleluya. Umva arizera Imana, aramenya neza ko atawundi yoshobora kumukura hehe mu maboko y'umugwanizi. Ngo ni wewe wamye unyishigikiriye uhereye mu ivuka ryanje. Urumva ni wewe wankuye mu nda ya mama, ishimwe ryanje rizokwama kuri wewe. Aravuga ati navutse kuko wabishatse, niwe wanyiremeye, niwe wambumbiye mu nda ya mama, niwe wanzigamiye, niwe watumye mbaho, ni wewe nizigiye. Nzokwama ndagushima, nzokwama ndakuninaza, nzokwama ndagukengurukira iminsi yose. Rero umuntu w'Imana, reka dufatanye dusengere muri iri jambo. Mana data rugira byose uri mu ijuru, dusubiye kuza imbere yawe mwami. Ubwa mbere tujanye amashimwe yuzuye imitima yacu, kuko tugufise nk'umutabazi, tugufise nk'ubuhungiro, tugufise nk'umwungere mwiza aturagira kandi akaturagirira. Mana yanje mwami Imana, ndasenze ngo udukure mu maboko y'abatwangu, turinde imigabo n'imigambi ya seki, utuzigamire mu kuboko kwawe gukomeye, utwubakire uruhome rw'uburinzi bwawe mwami Imana, utubere umwumvuri mu zuba ryinshi, utubere inkoni twishimikiza mu rugendo rurerure tutoshobora kwigenza twenyene. Nyene impuhwe Imana, twumvura mu ijuru ku ntebe yawe, udutabare ko nta wundi mutabazi dufite atari wewe, nta wundi. Ni wewe buhungiro bwacu, ni wewe mahoro yacu, ni wewe munezero wacu, ni wewe gakiza kacu, ni wewe byirato byacu bidakoze isoni. Mana yanje mwami Imana, urabe ibitugerageza n'ibitugwanya, urabamarushwa n'amagogwa abana bawe barimwo, harabashonje mwami, harabagwaye, harabagwaje, ibyo byose ubyitegereza uri ku ntebe yawe, uramvura ikiganza cyawe cy'iburyo ukiza abantu bawe mwami. Hari ubusuma, hari ibyago bitandukanye, arabaza imitima yacu, ibyo byose ubirabe mwami Imana, uhumurize imitima yacu, dukira inzira aho tutayibona. Rebo sikara isekere bonde taya, uri Imana nyamana, uri Imana umuvyeyi, uri Imana umukiza, uri Imana umutabazi, udutabara buri munsi mwami. Ere gusinzira umwasi yotumira bunguri, ariko ndagushimira ko uri maso uko bukeye nuko bwije, kandi warirahiye ko atawoshobora gukura mu kiganza cawe mwami Imana, abo wakunze nabo watoranije. None wemera uri ku ntebe yawe mu ijuru, turabegiza nk'abantu ukunda mwami Imana, tuzogushima, tuzoguma munsi y'ubushobozi bwawe mukunzi mwiza, kuko ariho honyene turuhukira, niho honyene tubonera amahoro, niho honyene turongera umunezero, niho honyene dutabarirwa Mana, kukugira n'umugisha kugendana nawe n'iby'igiciro kinini. Sengeye bene data bose mwami, nukuri bagira umwete n'ishaka ryo kukurondera, bagira umwete n'ishaka ryo kukwizera, kuko we ntuzokwigera utumara amaza na rimwe, warirahiye kutazokwegera umara amaza bawe na rimwe. None nyaguhoraho, niwakire ishimwe ngushimira mwami, niwakire, ndagushima, uri umwizigirwa, ndagushima. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Wa Mana we utogushima yobande, utogushimira abaturugayo bakomoka kwande, ungirira ubuntu ndagushime kandi nizero, kuko kiza kwawe no kubohora kwawe urabe bitagenda byose mwami Imana, ubitunganye, udutunganirize nk'umuvyeyi, udutunganirize nk'Imana, uduhindurire amateka, uduhindurire ibihe mwami. Hari ibihe umuntu abamwo bikamurambirako ariko akaruha, ariko ukwizeye ntazobihoramwo, kuko mwami Imana erega iyo hari umwiza uyubaye munini, uyubaye mwinshi, umuco ubugiye kuza. Rero ureka umuco urasire imiryango yacu, ureka umuco urasire abana bacu, ureka umuco urasire abagabo bacu, ureka umuco urasire abavukanye bacu, ureka umuco urasire igihugu cyacu mwana Mana. Uragahezagirwa, uragahezagirwa, uri Imana yumva kandi uri Imana ibona kandi uri Imana ikora. Icyubahiro cyose gikomeze kuba icawe, nkabandi bisenze ndabyizeye kubyumvise mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo senze gutyo, amen amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.